n'umwana mubona hano n'umwana akiri muto cyane afise imyaka 9 umenye yuko uyu mwana afise umubiri nk'uwufise igicapo media reka tubashimire mwebwe nimwe mwatumye ino nkuru dushobora kuyibona ndetse tuvuga ati nka Star TV reka dutabarize abandi bana canke dutabarize abandi bantu nkatwe waba umupapa waba ufise akanoti kenshi uno mwana ni nkabo twabasanze mu bitaro ahasanzwe agwariye uno mwanya kurikirana ikiganiro twakuranye aho ari umubabaro udasanzwe ndetse no ku muryango wiwe birababaje cyane kandi nawe ntiworeka kubabara bavuga ati fasha warafashijwe kuko twese turi ngaha kubera twafashijwe hari ikiganiro twagiraniye nabo ndetse n'umwana hari byinshi uza kumva kandi bikwigishe Yes abakunzi ba Star TV 257 murazi ko tubakunda cyane ino nkuru twayigezeho biciye ku gicapo media ni inkuru twabonye benshi baragerageza kunyandikira mu message inbox bambwira ati shikira ujya mwana aragwaye cyane kandi no gufasha kugira ashore gukira murazi ko twese turi hano ku isi iyi si tuzoyivako kandi iyo wiyumvira ikintu bita isi ni ikintu kigoye kudemontra bivanye n'ibibera kuri ino si twese dufise inyama dufise umubiri uno mwana abona ko agwaye murabibona ugerageje no kumuraba ku maso aragwaye kandi cyane eka nse n'uhera kumuyagisha gatoye nibaze ko avuga uravuga mwana Yego ndavuga. bakwita gute Giraneza Betrezor. Betrezor wumva umerewe gute ubu Ubona komeze merewe neza bukebuke. Eka turayagisha papa gatoyi papa ino ngwara yavuye kuki yatanguye kwibonekeza ryari bimeze gute mu majambo make inyuma yahonza kubaza ibindi bibazo bitandukanye iyi ngwara twe twatangaye kuyibona mu kwezi k'umunani yumva afise imisonga ngaha agiye kuryama biranka adahema neza hanyuma tumukoze ko twamafise ikintu kikibuye mu nda gato yateye yonda mu minsi mike cyane mu kwezi yarabyibushe cyane gose biteye ubwoba hanyuma mu kwezi kw'icane twatangura kumuvuza ku bitaro bitandukanye tumaze kwitwetera by'ingozi basanze ataki bari budufashe nk'imanyugu zitatu batubwiye ko atavyo bashoboye tumutahane muhera ngo barindire ikimana izokora hanyuma rero twanduka dutaha ko ataburyo twari dusanzwe dufise hamaze kuboneka ubufasha bw'abantu babona ukuntu biteye ubwoba n'ikigongwe niho bafashije kugira ngo dushike nk'ahantu mu bitaro umwana gusa yarashobora kuvuga ukuntu yari yashoboye gutangura gufatwa akababwira ati papa numva ameze ukuntu umwana yaravuga akahema vyanka hanyuma mico gitanguye kubivuga uko nyene niho twaca dutangura tubona atera yonda hacuma ya muto utangwa kubona itera byimba bukebuke eko mumaze gushika kwa muganga barabakiriye kwa muganga nimba barabakiriye bababwiye gute muri ako kanya bamaze gutwakira ako kanya kwa muganga badusabye kumucisha muri scanner hanyuma baca basanga afise ibivyimba by'indani mu nda n'amazi nyene menshi nyene yuzuye mu nda ego bisigura yuko ngaha anye tuduze gatoye sense bisigura yuko mungu wangu bisigura ngako hari ibivyimba abakunzi ba Star TV uno mwana aragwaye cyane tugira ico dukoze iyi nimitsi tugira ico dukoze bwira dushore kumufasha urabona ko agwaye cyane hafi ndomenga igira turiki please ndabasavye ndabinginze murazi ko muri abantu banje kandi mudukurikirana okay eka by the way tumanze dufuke bimaze kugenda ukubonye baramucisha muri scanner baravuga ko agwaye ibivyimba mu nda babasavye amahera ngana gute bimeze gute muracafise umwanya mu bitaro canke barabahaye igihe ati uwo mwanya ni wagera azuhageze ko muja kwivuza twebwe bisanzwe bo tumaze gushika ngako yari ibintu bigoye atanu mu gitwa gushobora kuronka twarose umugira neza yirukanka aca mu bushikanganje bwo gufatira mu nda bashobora kuduha impapuro zidufasha kuvuza umwana dufasha kuvuza uwo mwana hanyuma ivyo kuhamara igihe nta misi twovuga kuko twamaze amezi ane kandi turacasigaje n'andi mezi atari make kuko umwana ubugwayi afise baracabukurikirana ego ivyo kuja kumuvuza hanze canke ivyo kuvuga uburyo yoshobora kwivuriza ko ntibarabibabwira abaganga gushika ubu ivyo kumuvuza hanze ntabyo batubarira canke n'ivy'uburyo kuko bavuze uburyo bwo kumuvuza hanze nuko baba banaturungitse baracamufasha ngaha abamuha imiti ishoboka kugira barakuba ivyimba bishobora gutira biyonga ego
ariko uyu munsi tugomba turindiriye cy'Imana yokora, sinzi ko bazohava bamwopera bishobotse ivyo bazobitubarira. bisigura gushika kuri uno mwanya nk'abakunzi ba Star TV bariko baradukurikira mubasaba iki mu majambo make nk'ikintu gikenewe cyo bufasha cyane kuri uno mwana kugerageje kuraba umwana agwaye si umuntu azohava avurirwa mu Burundi? Twebwe icyo twabasaba icambere na mbere ni ukubasaba bagutera igisabisho icambere na mbere ku Mana Data bigira vyose kuko niyo nkuru. Ego kandi turanashimira n'abandi bantu bahaciye kugira ngo baze badutabariza. Hariho n'ikinyamenyesha makuru ita igicapo media cyahaciye hirya yejo, nabo nyine baradufata akavideo badutabariza hirya no hino, ndabona nyine ndazi ko bari ku kivi. Nabo nyine tubashimire cyane ko barakoze cyane. Hanyuma icyo badufasha kinda uburyo tubayeho so uburyo bworoshe ko kibazo cyo gufungura kimeze gute? Azakure muvuka mu ntara yahe? Ingozi muri komine ya Murenza mutuma w'igico. Bisanzwe ikibazo cyo gufungura cyatwaje ishinga ngaha kabana baye bafungura indya tuguze amafaranga misi yose gushira ko n'ivyamwa ushobora gusanga umuntu amakoresha 10 ku munsi canke birenga ko nk'abameze gutaguma bajyana nk'amagi 2 ku munsi abamabigura barazi kuntu ku isoko bimeze ivyo kugira bagumane utuguvu nyene. Ego obe ukunda gufungura iki ga ope? Obe wanje cyose ndafungura byose byose urabifungura? Ngi ufunda gufungura zikuryohera basi zinyohe uturiye nyene ucumva uryohewe wakwa gutanga yaba bitetse neza ndaryohewe babitetse nayo niho bihiga. Utwamwa ukunda nk'uduki? Amatunda n'imicungwe yose n'imihwi n'amabungo. Kandi urakumbuye Ingozi tuze twigire wakize? Ngo ndahakumbuye. Urakumbuye? Okay. Uko biri kose bakunzi ba Star TV 257 uno mwana aragwaye cyane murabibona bari mu bitaro harakenerwa gufungura, harakenerwa kunywa amazi meza, harakenerwa ibindi bintu kandi byinshi cyane murabizi. Nta muntu abaye hataragwaza umuntu mu bitaro, nta uhari kuri ino sindibaza, nta muntu famille yose yikwije abura n'umuntu agwara. Bisigura yuko uno mwana aragwaye cyane, inda yiwe murabona ukuntu ingana, umenye igira turiki. Rero naho ubufasha bw'iwanyu papa yavuze byinshi bitandukanye. Aha nuko ari mu papa nuko ari mu mama kuko abapapa bari hangana cyane na cyane. Papa bigishika ubwa mbere akavyimino ndofite akiriye gute muri wewe? Junior habutse cyane kuko byanyanganiye kuyakira mu mutima kubera ko yaguma ko minduru cyane gose muri nyagihe nkumva ko ubuzima bwose burangiye. Ego papa nabonye urafise WhatsApp biraza kunyorera kubera ko nanje mba mfise ibikorwa byinshi byo gukora. Ushobora gutanga akanimero kawe ka WhatsApp canke limikashe mugani watanga nimero ya WhatsApp iroroha kuko n'umuntu azogusaba limikashe azoca kuri WhatsApp kugira kurondera. Urashobora gutanga akanimero kawe kugira umuntu ashaka gutanga ubufasha azokuronderera we direct kugira vyorohe ko ashobora gufasha uno mwana. Inimero yanje nkoresha ni 37 amajana 487 154 67 487 154 nikora kuri WhatsApp no kuri mikashi hose nta kibazo karengana. Dufise abarundi bafise amafaranga benshi kandi gutanga ntibisaba ngo ufise amahera menshi. Dufise abanyengozi batunze bafise akanoti kenshi, hariho n'abafise makeyi, ariko kubera ko tokwimvira yuko uno mwana wosanga ari kuba ikindi kintu nk'Ingozi. Reka mvuge Ingozi ko ari havuka muga twese turabarundi, twese tukwiye gutanga ubwo bufasha kugira uno mwana ashore gukira. Umwana aragwaye cyane, nanje nkibona amasanamu yiwe naragize ubwoba. Bisigura yuko uno munsi bishikiye uno mwana ejo byoshikira umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe, nimba utakoze kino gikorwa cyo gufasha Imana izobikubaza. Reka turindire Imana izokora. Wakunda gusenga? Zurasenga Imana kugira ishore kugukiza? Sivyo? Ugitangura kugwara ubwa mbere wiyumva umeze gute? Bwa mbere gitangura kuza caraza ngaci kaguma gitembera mu ikambabaza cyane nkaguma mvuga induru. Ku mugoroba niho canje yacinga cyane bikanga ko mpema kikaguma kinga naja kuryama haguma nihindukitse. Ufise imyaka ingahe gaho? Ufise imyaka 9. Ufise imyaka 9? Wari umaze gutangura ishure? Ego nena yatanguye nangeze mu wa 4. Mu wa 4.
amaboko angana uku wari usanzwe uvyibushe cyane. None papa kwa muganga bavuze ko ari igiki cyo bacaratumye kugira ashore konda. Konda kwiyujyambe ibyo ibyimba bisanzwe biri mu nda mu amaraso. Maze kwa mu amaraso urumva mitwara ubuzima bwinshi kugira ashobora kubyibuha. Ego. Okay, reka tuvuga ati tubihereza Imana yo mwijuru nizo bikora kugira kino gikorwa gikorerwe. Papa reka ndagushimire akanimero ka WhatsApp wagatanze abifuza kuvugana n'uno mupapa cyangwa hari icyo bashobora gufasha. Ushobora kufisa ugaceri mu nzu gateke neza urumva ko obe akunda gaceri gatetse neza. Sibyo none obe. Gateke neza ukazane mu isororo no mwana ashore gufungura ashore kubaho nimba ari kuvugwa naho ne byose turabishaka kugira umwana ashore kuvugwa. Imana ibahezagire cyane. Papa reka ndagushimire. Namwe ndabashimiye cyane mwakoze kwa mwadukubitiye ko kudusuhuza mudukoresha ikiganiro mubona ukuntu tutorohewe. Ego murakoze cyane. Obe ugwarukira kandi ni wizera Imana byose birashoboka. Warusenga? Mubaki? Agatolika. Urazi mwaramutse Mariya? Turazisenga rero usoma ishapure cyane wari bwasangiye. Sinabwasangiye. Okay, nizere Imana ko kuzokira sivyo? Okay, Imana ibahezegire mwese muko muradukikana kuri Star TV. Iyi televiziyo yanyu mukunda cyane ni Mr Home Starboy. Ndi ngaha ku bwanyu, ndi ngaha kugira nshobore kubazanira ibikorwa bitandukanye muri bwa buzima bwo gufasha. Bavuga ati fasha warafashije, twese turi ngaha kugira twafashijwe. Naho wowe urinde bajya bafise amahera abandi bajya muzi bama bavuga bajya bose kajya kanoti bakinjiza kubera bafashijwe. Hari abantu bagiye gukora barakora mu bikorwa by'iwabo birinjiza kanoti bajya abantu rebe batumye baronka kanoti babihevye cyawe usanga uri kurifasha ntibazo bariko baragufasha uko biri kose. Avuga ati rero fasha warafashije, twese turi ngaha kubera twafashijwe dukora umurimo w'Imana. Iki ni ngowa gikomeye cyane, ni wajya mu ijuru bizogorana kuja mu ijuru. Imana yaguhaye ibintu kugira ushobore gufasha abandi bantu kugira babandanye kubaho cyangwa ubuzima bwabo bandanye kumererwa neza. Twese turi bamwe. Ejo umuntu apfuye uze wibaza ati kubera kujya apfuye nanje ndi muzima. Ibyo byose uzovyibaze. Imana ibahezagire cyane.